Inkuru iteye ubwoba cane aho abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure bari mu mirwano ikomeye cane n'abarwanyi ba Rede Tabara. Abo baroberi barwanya leta y'u Burundi bakorera mu mashamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyagiye bikunda kuja biranyegezwa, ariko nanone societe civile muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itangaje ko ari imirwano ikomeye cane iriko irahuza ingabo z'u Burundi n'imbonerakure. Inyuma yaho ku munsi w'ejo twari twababwiye ko hari imirwano ikomeye cane yabaye hagati y'imbonerakure n'abasirikare b'u Burundi. Rede Tabara igatangaza ko ku ruhande rw'umwansi yishe 7 nayo 12 bagakomereka. Twari twababwiye ko hari amakuru tubandanya gukurikirana. Radio Okapi yo mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikorera umuryango w'abibumvye ONU ikaba yatangaje ko imirwano ikomeye cane hagati ya Rede Tabara ndetse n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, izo nazo akaba ari imbonerakure. Mu gihe rero hamaze igihe havugwa ko imbonerakure zihabwa imyimenyerezo ya gisirikare zikanarungikwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kumwe n'abasirikare, ariko mu gisirikare c'u Burundi bakaba bama batangaza ko atabasirikare canke uyundi murundi ariko ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bunyuranije n'amategeko. Inkuru mbihejeje kudushikira nuko muri iyo migwano harimwo n'abatari bake bayiguyemwo. Ku ruhande rwa Rede Tabara bakaba batangaza ko bishe abantu 7 bari mu mbonerakure ndetse nyene n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'iyindi migwi y'abahamayimayi bafasha muri iyo migwano, ariko nanone hakaba hari amakuru yatangajwe ko ku ruhande rwa Rede Tabara harimwo 12 bapfuye nayo abandi 24 nabo barakomereka. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ariko aravugwa cane rya nino, n'amakuru ari buze kugaruka cane kuyarabana n'umutekano nkuko twari twabibashikirije ku munsi w'ejo, aho Rede Tabara yari yasohoye itangazo ivuga ko habaye imigwano. Societe civile muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ayandi masoko atandukanye aremeza ivyo migwano ihuza abasirikare b'u Burundi, imbonerakure ndetse n'iyindi migwi irimwo Gumino, Nyamusaraba, ngo abo bariko bafasha abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure kugwanya Rede Tabara. Mwitangazo rya Rede Tabara twari twabashikirije ku munsi w'ejo yari yatangaje ko ari imigwano ikomeye cane yabahuje na gisirikare c'u Burundi ndetse ngo n'imbonerakure. Iyo migwano ngikaba yarabereye mu gace ka Birimba, ngaho Rede Tabara yateze umutego abo basirikare b'u Burundi ndetse n'izo mbonerakure. Bikavugwa yuko rero iyo migwano ikomeye cane yabereye ahita muri Birimba hegereye Maheta. Akavuga ko Rede Tabara ikavuga ko 12 aribo bakomerekeye muri iyo migwano ku ruhande rw'umwansi ndetse 7 akaba aribo bishwe nkuko vyari vyatangajwe na Rede Tabara, ariko Rede Tabara ikaba yari yemeje ko imigwano igikomeje. None rero hari amakuru nanone ahejeje gutangazwa na Radio Okapi ndetse na Societe Civile muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikaba vyatanguye kuja ahabona, ivyari kinyegezwa bikaba vyatanguye kuja ku mugaragaro. Muti none vyifashe gute izo mbonerakure ndetse n'abasirikare bariko barwana gute na Rede Tabara? Amakuru atangaza iki? Nkuko rero amakuru yatanguye no kuvugwa hirya nino mu bimenyesha amakuru bitandukanye, ya makuru avuga ko abarwanyi b'imbonerakure kuwa gatatu ngo bigaruriye agace ka Birimba nyuma ngo y'imirwano y'abashamiranije n'inyeshamba abaroberi ba Rede Tabara mw'ishamba rya Itombwe ni muri teritwari ya Mwenga muri iyo ntara ya Kivu y'Epfo nyene, nkuko Radio Okapi ibivuga. Iyi radio iterwa inkunga na ONU ivuga ko amakuru atangwa na Societe Civile muri ako gace avuga ko iyo mirwano yatanguye kuwa gatatu kari mu gatondo ikageza ku mugoroba, aho abarwanyi ba Rede Tabara bahungiye mu mashamba kubera imirwano ikomeye cane. Ariko Rede Tabara yo ikavuga ko yateze umutego abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure ndetse nabo babafasha ngo bakicamwo 7. Ariko nanone Societe Civile
yaho ikaba ivuga ko abapfuye harimwo 12 ba Red Tabara nayo 24 bakomeretse. Ikavuga ko iyo mirwano yaciye igikuba muri rubanda. Leta y'u Burundi ikaba yagiye ihakana akenshi ko itarungika ingabo canke abarwanyi mu kinyegero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imbonerakure akaba ari urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, nayo Red Tabara ikaba igizwe n'abagwanya ubutegetsi bwa leta ya CNDD-FDD bakoresheje umuheto. Leta ikaba inavuga ko ngo ari abagerageje gutembagaza ubutegetsi umwaka w'ibihumbi 2015 bisuganirije mu mashamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakiyemeza kuvanaho leta iriho. Nayo mu mpera z'umwaka uheze kuvyagirije nk'ibi vyo kurungika ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umuvugizi w'ingabo mu gihugu c'u Burundi akaba yaravuze ko ibivugwa ari ibinyoma. Akavuga ko leta itarungika abarwanyi canke abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bunyuranije n'amategeko. Gusa ku rundi ruhande Radio Okapi ivuga ko kuva ku itariki ya 28 z'ukwezi kw'indwi imbonerakure zatanguye imirwano n'inyeshamba za Red Tabara mu duce twa Kitoga na Masango mu misozi miremire ya Uvira. Ivy'imirwano y'iyo mihari y'abaroberi bikaba vyemezwa n'umukuru w'ingabo za FARDC muri ako gace ndetse n'umuvugizi w'ibikorwa vya gisirikare Sokora ya kabiri Sud Kivu vyo kugwanya inyeshamba, nkuko iyo radio ibivuga nyene, iyo Radio Okapi. Inyeshamba za Red Tabara mu bihe vishize zarazigiye zikunda kwigamba ibitero ku butaka bw'u Burundi vyiciwemwo abantu. Nayo mu kwezi gushize ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu mu Burundi IDHB, Initiative pour les droits de l'homme u Burundi, rikaba ryarasohoye raporo ivuga ko leta yarungitse abasirikare n'imbonerakure muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugwanya abaroberi ba Red Tabara. IDHB ikaba yavuze ko ivyo bikorwa vyoba bifise inkomoko ku kugenderanira kw'abakuru b'ibihugu vyompi biheruka, aho ngo bagiranye n'amasezerano ku vyo gufashanya mu mutekano, ariko ngo ayo masezerano akaba atarasobanuwe ibiyarimwo vyose. Nayo kubirabana nuko kumenya ico abategetsi b'u Burundi babivuga kugira bagire ico bavuze kuri raporo ya IDHB, ariko abategetsi ntaco babashije gutangaza. Kuri ubu ngubu rero turiko turavugana, imigwano ikaba ikomeye cane hagati y'abasirikare b'u Burundi, imbonerakure ndetse nabo bari mu migwi y'abagwanyi baba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babashigikiye, harimwo ngo abamayimayi ndetse ngo bose buba bafasha kugwanya Red Tabara. Red Tabara rero yo igatangaza ko nyabona yishe ku ruhande rw'umwansi 7, ariko amakuru yandi ku rundi ruhande akavuga ko aba Red Tabara bishwemwo 12, ariko abantu bamwe n'abandi bakaba bavuga ko ibi bintu bishobora kuba bigiye kunyuka, ndetse ivyari vyarakozwe mu kinyegero bikaba vyatanguye kuja ahabona. Hari n'abavuga ko ngaya makuru yoba ariko aratangwa ko abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure bariko baragwanya Red Tabara, ariko hakaba hari ibindi bintu binyegezwa kubirabana n'amasezerano abo bakuru b'ibihugu boba baragiranye. Akaba ari naco gituma ku mugaragaro ibintu vyatanguye kuja ahabona, nubwo bwose abategetsi batemera ivyayo makuru. N'ibintu rero bitoroshe. Bamwe bati none izo mbonerakure bazirungika muri Kongo mu migwano zaratojwe ivya gisirikare, none igisirikare carananiwe ku buryo batangura kwifashisha imbonerakure. Birateye isoni
isoni kubona igihugu gifise ingabo kirungika abasivile mu migwano. Abandi bati none ayo makuru mwe mutangaza murafitiye ivyemezo, nimureke ivyabo bakorera abakoroni kuko ngo bariko baracafuza ishusho y'u Burundi, ngo nta mbonerakure n'abasirikare bari ku butaka bwa Kongo. Ubwo ni ubutumwa bwa bamwe mu bayoboka ubutegetsi bwa CNDD FDD bavuga ko ngo ayo makuru atariyo. Uyundi ati none ga yemwe murabona tuvahe tujahe, izo mbonerakure ziriko zirishora mu vy'intambara zaravyize, nico gituma benshi basigayo agatwe kuko bataba bazi ivy'imigwano. Birababaje cane biranateye n'isoni. Bati none rindire turabe uwuzotsinda urugamba, tuzomenya koko nimba izo mbonerakure zitazi imigwano canke ziyizi. Tuzoraba kandi Rede Tabara ivyo ivuga igwanira ko izobandanya kugwanira muri Kongo canke yo kwinjira mu gihugu akaba ariho igwanira ikareka kugwanira mu gihugu c'amahanga, kuko ngo abarundi baba bari mu Burundi ntabwo bari muri Kongo, ngo nibahebe ivy'imigwano vyarabataye kuwa amazi. Undi ati barananiwe 2015 none baracariko baragwana haheze imyaka inganuku, none babona urugamba bariko baragwana bazorutsinda. Birababaje cane, Rede Tabara iramaramaje. Uyundi ati birateye isoni kubona abasirikare baja kugwana ariko bakitwaza abasivile, ivyo birerekana ko bananiwe nta atanguvu bafise. None CNDD FDD itoza ugwaruka imigwano, babona ko aho kubaka igihugu bakaja mu ntambara, ivyo bizofasha iki? Ni bimwe n'abandi bagiye baratangaza kuri iyi nkuru. Banywanyi bacu na makuru tubandajya kubatuhoreza mu kanya, ndaza nkubwira n'ibindi biriko biravugwa irya nino izindi ngingo nkuru ndibuze kugushikiriza, nkaza kukubwira aya makuru aho turibuze kubabwira ko hari ubunywero 9 bwugawe kubera kutubahiriza ibiciro byashinzwe na leta, aho ni mu ntara ya Bubanza. Ndaza kubabwira kandi ko vyabereye muri Mabayi, hari imbonerakure 4 n'abanyarwanda 2 bafatiwe ku kirombwe c'Ubutare mu Kibira, ivyabashikiye ndetse naho bajanywe gufungirwa i Bujumbura. Ayo ni amakuru mu kanya ndibuze kukubwira, kayagushikirize yose mu buryo bw'idonido. Fyonda kuri subscribe, gihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro baje wa mbere bashikirwa navyo.